Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, mugoroba mugisha, kuri twuma mu masaha ya nimugoroba, igitondo cyiza kuri twuma mu masaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri twuma mu masaha ku gicamunsi. Turi ku mugoroba ku itariki 11 Nyamuneka mu Rwanda cyitwa Kavura, mu turere twose cyatangiye kugenda rwose. Kigeraho 5 kuri 5 abantu bahinga rwose cyangwa se abahinzi babigize umwuga. Ibyishimo rwose barimo barigurira agacupa. Yes, birumvikana rero amakuru tugarutse marana n'umutekano politique na diplomasi ariko muri studio ndi kumwe n'umuvandimwe umeze neza. Ameze neza avugana Moise. Yes, ariko David. Naam. Iyi mbeho urayibona uti. Akabeho kameze nabi we. Ariko akakabeho nacyo gatwe tumaze iminsi turi mu zuba rimeze nabi. Yego. Ndakeka kano kabeho kari gakeneye. Yes, imbeho ntakitwaye kuko twari tumaze igihe turi mu zuba rikomeye cyane. Nakabeho biba bingombwa kugira ngo gacemo nako tukunde. Yes, nukuvuga rero ni byinshi cyane tugiye kuba dukomoza tuva imuzi n'imuzingo. Muri ano masaha rero ntago turi butinde, mbabarira uhite unsubiriza abantu badukurikira bari hirya no hino asigaye twinjire mu cyitwa makuru. Oh yes, suje abataramu muhere mu gihugu cya Uganda byimaze mu nkambi ya Nakivali Changwani, abataramu muherereye muri Kenya mu nkambi ya Kakuma, ndabateye ambo kabisa abataramu muherereye Tanzania, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Brazzaville. Reka mbabwira ati habari za John, habari za masiku ndugu zetu kabisa, tunabasalimia mu bice bigiye bitandukanye mu gihe muremo kabisa, mwumve ko twongeye kugaruka. Abataramu muherereye hakurya y'amazi magari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom, mumeze mute kabisa. Abataramu muherereye za Cameroon, za Malawi, Central Africa, Mozambique, South Africa, mwumve ko ahantu hose muri mwumva ururimi tukoresha tubasuje kandi tubateye yambo kabisa. Bwana Moise, reka mbabwira ati amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kugenda bibana nawe. Yes, turinje rero Nyamuneka mbabwira ati moto izobera. Nyamuneka nimba uri mu kirangiti mu karere kiwanyu hamaze kugera amakavura, kijugunye kibwire ati ataramu baraje kabisa cyane. Yes, twirukatse cyane rero sindi butinde, ndagira ngo duhita twinjira mu makuru by'umwihariko. Duhere mu gihugu cy'u Burundi, nahoze nkurikirana byinshi bigiye bitandukanye bigendanye n'imyiteguro idasanzwe y'igisirikare cya FDNB. Mbona ni imyiteguro noneho y'igisirikare navuga kirambye gishobora kuza gukora noneho ibyo tutigeze tubona hano mu mujyi wa Uvira. Nahoze mbona uri kubinyereka umbwira ati bwana David ngo dore imyiteguro imeze nabi ku gisirikare cy'u Burundi. Yego, aho ndagira ngo mbwira abantu ati iki gisirikare cya guverinoma y'u Burundi kiri kwitegura intambara ikomeye cyane, kiri kwitegura intambara ikomeye kandi ishobora kuza kuba mu mujyi wa Uvira. Cyane amakuru mfite ngo buriya ngo igihugu cy'u Burundi kiramutse kitabaye tayari iyi Uvira bakayitakaza yaba ari ikibazo gikomeye ku mujyi wa Bujumbura. Ni nayo mpamvu ngo byamaze guhindura isura cyane. Ni ibintu bigaragara, no kuvuga ngo iriya Uvira iramutse itakaye, M23 yaramaze kwihuza na Red Tabara, yaramaze kwihuza na Android, yaramaze kwihuza na Twirwaneho. Ni ikintu kigaragara ko umujyi wa Bujumbura wabura umutekano. Yego, hari ikintu ari amasezerano naho zenkurikirana mu gihe cyatambutse. Iyi Red Tabara ifitanye amasezerano na M23 ko nibamara gufata Uvira bamaze gukora icyitwa balkanization, bamaze kuba icyitwa Civil Republic, bagomba kuzahindura ubutegetsi bw'i Burundi. Kino kintu ngiye nakurikiranye mu gihe cyatambutse, niyo mpamvu magingo ya ubona Red Tabara iri gukoresha ingufu z'umurengera ifatanya na M23 kugira ngo bigarurire kira kibaya cya Uvira, kugira ngo bazabone inzira igomba kubinjiza mu mujyi wa Bujumbura. Yes, birumvikana rero yuko ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye. Uraza kunyihanganira muri aromasa bitewe n'uburyo ni gukubita mbangura kugira ngo wa mutalamu by'umwihariko ubarizwa ubu tuvugana ni muri Kenya uduha ama audio nawe tuze kwa tumushyiraho mwumva ubusesenguzi bw'amakuru ya hirya no hino ku isi. Ndi gukubita mbangura bwana David. Yes, reka tugaruka gato ku kijyanye by'umwihariko n'amakuru arimo aravuga yuko ibice byose byafashwe muri no minsi na intare za Salamu Leta Cinsa siri kubihakana. Ese koko ibi bintu nibyo niko uri kubibona kubihakana nicyo gihe? Bwana Moise, hari ikintu maze iminsi ndi kubona.
yego nkurikije ibitangazamakuru byandikira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo Kivu Morning Post yego iherutse kwandika ivuga yuko ihakana ku makuru yatanzwe yuko ngo intare za Sarambwe zafashe bimwe mu bice mu ntara ya Kivu Amajyepfo harimo turiya duce duherereye kwa Muzizi Mulamba turiya twa Mulamba nabonye ibinyamakuru hafi ya byose bitangaza ko intare za Sarambwe ziri kurwana ya ntambara yo mu itangazamakuru batanga amakuru bavuga ko bafashe ibice mu buryo bwo kugira ngo bamanipure bice mu mitwe abantu bumve ko ngo bafashe ibice kandi ibyo bice batarabyigarura magingo ya bira bice ngo bya Muramba magingo aya na M23 iri kubarizwamo kukurikije ikinyamakuru Okapi cyandikira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo cyahakanye iyi nkuru ivuga yuko intare za Sarambwe zigaruriye Muramba zigaruriye kara gace ka Muzizi hari n'agace ka Kaniyora buriya buce bwose nabonye Okapi iki kinyamakuru cyarabihakanye Kivu Morning Post cyarabihakanye ubwo turi bande bo kuza kwemeza ko intare za Sarambwe zafashe turiya duce birumvikana tugaruke gato mu gihugu cy'u Burundi ndi gukubita mbangu ni vuba tugaruke mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi ese koko nkuko biri kuvuga ko abacancuro benshi by'umwihariko bagomba kuza kwinjira mu mujyi wa Uvira kuba bakataka intare za Sarambwe bari kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse na drone z'intambara hari zijya zituruka mu gihugu cy'u Burundi ibi byo urabivuga iki kugeza magingo igihugu cy'u Burundi rero magingo aya ntasa nkaho nkubwira ko ndetse n'abadukurikiye iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni intambara y'u Burundi ndetse n'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari ukongeraho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubufaransa ibindi bihugu bigiye bitandukanye bishinjwa kuba bifata. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati abatabizi ni ukuvuga ngo aba Israeli n'Abarabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi Ukraine nayo nyine iyobowe na baturuka kuri Abayisirayeli buriya perezida wayo ni umuyuda abatabizi hamwe na Russia nayo nyine ikomoka kuri Jafet abo bita ba Magog nibo rero bariko baragwana bagwanisha intwaro zikakaye intwaro za kirimbuzi intwaro zo kurimbura iyi si turiko rero karaga paranteze gatoya ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku rubyaro rw'abahungu ba Nowa aribo Shemu bakomoka ko na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora hanyuma abajafeti ni n'Abarabu ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israel hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari abanyafrika imiryango y'abanyafrika myinshi yavuye kuri Ham ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi Salomo turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube mushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe ndetse
n'abakomoka kuri Ismaili ari bo Barabu n'abariya ba Magogi ari bo biriya bihugu bya Russia, abenshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Japhétites. Rero ntitwari turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana, kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Mbega ninda zoyobora le nouvelle ordre mondiale? Tugereranije turavye la prophecy ni Uburayi, ariko uravye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy Uburayi, icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi zintambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivuga ngo hakeneye icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, kuko yahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, aribyo twavuga ngo ni bo bapolisi b'isi. Ariko murabona yuko yaba Afrika, bya bihugu by'Abarabu aribo les Japhétites, les Chemistes na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi, uru rubyaro rwa Japhet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia n'Uburayi. Murazi ko bishyiramo na Amerika iri ku ruhande rw'Uburayi, hanyuma ku mugabane w'Abarabu ibiya bihugu vya Eastern Israeli hamwe n'Abarabu, aribyo nababwiye biriya bihugu, abakomoka kuri Japhet, abakomoka kuri Japhet n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye Uburayi, bashiraho abategetsi ba finance za election mu Burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'Abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize cyo twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iri kwirasenyuka, nico gituma habaho icifuzo cyuko hajaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrets et spirituels sataniques.
ibyo twakwita les illuminati, les freemason, Eglise catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita school born. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani, yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Cyo gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unyashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu, abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nibyo rero yari entre parenthèse. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Burayi, yaba Amerika, yaba Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu, bashiramwo akaboko kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa, bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Uburusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, hakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord, mu Basenegal bita Retirayere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord, bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadagi b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira, tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme, vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi, n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo by'ironda koko, ingenga bitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira kababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu by'amoko muri politike, ukoresha ibintu by'amoko muri politike aba yarabuze icyo twakwita projet de société ashobora guhereza abaturage, maze bagashobora gutera imbere. Kuko icyo dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa,
kwa kwiga kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini c'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo, kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima, nabyo babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba Perezida Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extremistes ethnicrate bari do tuboro, buriya bari mu moko yose, ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu. Ibyo twakwita les idéologies génocidaires, les idéologies z'amacakubiri rasiste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa, ariko hakozwe genocide kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo. Ariko 72 nyene buriya n'abatutsi nabo bita abatutsi nabo bakorewe genocide, kuko imigwi yarayiturutse muri Tanzania, iyo twakwita Mai Murere yariturutse muri Kongo, baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira. Kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro, bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro, Rwagasore, Ngendanumwe n'abandi bari bafite ibitekerezo by'uko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare. Ari byo byatumye inkubi ya genocide yakorewe abatutsi 1993. Nico gituma buriya ndababwira, iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nico gituma ibibazo dufite mu Burundi canke mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi. Abo bari do tuboro bari ku mpande zose. Nicyo gituma ndababwira ngo icaduhuza niki, icaduhuza c'est le panafricanisme. Twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo n'izo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko n'abaje basubirira abazungu
bandanije izo politike. Nico gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le president africain bakoresha izo politike za divise pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'ivy'amoko, bigatuma tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nico gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye canke umurage twahawe na politike y'abakoroni, ari byo bita neocolonialisme. Afite neocolonialisme ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike ya koroni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, terabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora, burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu vya panafricanisme, ibintu vya bottom up. Burya ibintu vya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje, baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya ariko ifavoriza abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura. Nico gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, Igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igiha bashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muraho, ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose, abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugira za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya, barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo, bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure ironda koko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri intambara iri kurabera Uvira Gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'uruvyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nico gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu buganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zironda koko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari ico overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Uburundi inyuma y'amatora, nkebura abari muri opposition, Burundi, reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uba ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe baho ku isi. Nico gituma mukwiye kurondera izindi nzira, nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye inzira ya demokarasi, iyo
mubwivuge muti bayi bayi, iyo nzira ntishoboka, murondere izindi nzira gukoresha umuheto kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition, mwebwe mwenyine mwariciyemwo amacakubiri, mwariciyemwo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro. Ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu muri opposition Burundi, mutekereze mu gihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, ntimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD-FDD buratugoye aha n'aha n'aha, nimba butabagoye nawo butabaremereye, atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho, ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza y'iterambere boba baratanze, ibyo bifuza gushikana ku baturage, cyo nobahanura nuko mwayoboka. Nimba mubona kuba barakiriye FDLR, FRN n'iriya migwi yose yironda koko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukabona uko kubaha indaro ari byo byatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere, ngaho inkurikizi ziri ku muryango, ico ubibye nico usarura. Ko abarundi mwashimye ubwo butegetsi, muzemere murye munywe no ku ngaruka z'ibyoshobora gushikira igihugu cy'u Burundi kubera politike mbi ya CNDD-FDD. Murakoze cyane. Wariyo umwihwezo, tuba duhanura ngo ibintu bigende neza, ntawe tugwanya, ntawe twanka, tuba tujya inama, tubagira inama kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyongere kuja ku murongo, twongere kubona umuyaga nk'ubuhagije, twimbe nikere, twimbe ibitoro biri harya muri Tanganyika, harya za Uvira, za Gatumba, hariya hose harambara igitoro kijyamye mu kuzimu, tererare, amazahabu ari mu za Cibitoki, za Kortani, hirya hose Burundi ubutunzi burakaka munsi y'agataka. None kubera intwaro mbi, abarundi duca dushishikara dusamira isazi kury'inyoni, ko bavuze abarundi bakera baca imigani. Kaba ndabifurije umugisha, kaba ndabifuje amahoro muri hose. Imashwa canke bigatanga amafaranga, cyane cyane aho ndagomba kuvuga nk'igihugu ca Tanzania, South Africa sinzi, ariko birashoboka ko mu bari bashigikiye iyo bloke ya mbere yari igizwe na FARDC, yari igizwe n'abari abantu bose, iriya kongomera yose, takataka yose yari nyuma yabo. Urumva birashoboka n'ubu ko ari bamwe bagishigikiye. Bloke ya kabiri igizwe na M23, tubwigizwe na M23, ariko nkuko bakunda kubivuga ko u Rwanda rubashigikiye, ntabyo tuzi. U Rwanda ntiruravyemeza ngo ruvyemere, ruvuga gogo ko kwashizeho ingamba zo gukingira igihugu cyabo cy'u Rwanda. Hanyuma rero u Rwanda nago ruriya rurafite ibihugu byinshi basinyiraniye amasezerano no gutabarana, kandi murazi ko u Rwanda kiri mu bihugu bikomeye muri Afrika bironka imfashanyo, kuko u Rwanda rusanzwe rukoresha imfashanyo neza. Rero icyo mukwiye kumenya, igihe cyose hari ibintu by'intambara, burya abantu bapfa kuvuga ngo ibihugu biragwana n'ibindi, ariko burya abantu, ibihugu baba bagwanira inyungu. Umugwi wa mbere hariho abagwanira inyungu zabo bwite, inyungu z'abantu. Urumva akaba ari akagwi gatoya k'abantu barekikije umukuru w'igihugu n'imiryango yiwe, baba barigaruriye igihugu n'umutungo w'igihugu, bakabikoresha uko bagomba. Rero bagaca bakoresha igisirikare cy'igihugu, igipolisi, inzego zose z'umutekano kugira zishishikare kubakingira, kubarinda, kugira ngo bakomeze
ubwo bubisha bwabo bwo gusahagura ibihugu byabo, abo kenshi nibo bakorana na ba bazungu b'abanyaburaya, bagakorana n'abandi bashobora kuba ari nk'abashinwa, bakabaha ibiturire, ugaca usanga bariko baragurisha ibintu byinshi by'igihugu, bagakora biriya bya privatization, ugasanga rero umutungo w'igihugu waragurishijwe nta gisigaye, maze ugasanga bo barironkeyemwo ayabo, noneho bagasigara bigwana ko kugira ngo ntibabakure ku butegetsi. Abo rero ni zimwe muri guverinoma nyinshi cyane zo muri Afrika, nuko zimeze nuko zifashe. Nico gituma Afrika byayinaniye gushika ku ntego yayo kuba imwe, gukoresha ifaranga rimwe, kugurura imipaka, gukoresha pasiporo imwe. Ivyo byananiranye kubera iki? Abaperezida b'indandende bikunda badakunda abaturage babo, baba bakora nyene ayo madiri yo gukora n'izo ntambara, ariko izo ntambara ugaca usanga ntaco zifitiye akamaro abaturage. Reka ntange akarorero, ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, ibyo sinobideha, murazi ko ariko bimeze. Cyo gituma ibyo bihugu bikenye, bigowe, faranga ryabo riguma rita agaciro, kandi ari ibihugu birimwo ubutunzi bwose bubaho bukomeye bwo guteza imbere ibyo bihugu n'abaturage babo. Hanyuma rero hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu, inyungu z'abaturage babo, kugira ngo ibihugu byabo bitere imbere. Ibya hanini ni nk'ibi bihugu biteye imbere nyene, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'Uburusiya, ibihugu by'Ubushinwa n'ibindi bihugu byinshi. Iyo bihugu iyo bije mu ntambara rero umenye biba bije kugwanira inyungu z'ibihugu byabo, inyungu z'abaturage zabo, nivyo biba bibazanye. Rero muri make yumvise ngo intambara ziriko ziraba, burya abantu benshi barwanira inyungu. Hariho ba ventriotike, abo n'abagwanira inda zabo, barimwo nabo nyene bagwana intambara. Hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu byabo, aribo twakwita les patriotes. Rero nuko nagomba introduce none mu ntambara iriko irabera Uvira ku mupaka w'u Burundi, ababifitemo inyungu n'abahe? Reka tuvuge nka DRC, nta nyungu nyinshi ibona yo kugwana Uvira, kuko isa n'iyatakaje igice cyose ca East Congo, kandi kumva ngo Uvira ngo izotuma bashobora gutsinda iriya ntambara, ibyo byo kwizera umuntu atagira ubwenge, umuntu atabona, umuntu atazi intambara ico arico. Nico gituma rero buriya Kongo aho igeze, guverinoma ya Tshisekedi iba yifuza ibiganiro hagati ya M23, kandi ivyo nivyo twifuje, nivyo twabahanuye ko bakwiye kwicarana na M23 bakaganira, bakumvikana. Hanyuma bamara kumvikana, nimba hari ibindi bihugu bifitanye ibibazo nabyo bakicarana bakaganira, uko intambara niko ishobora guhera. nayo ubundi ibindi biganiro byose bikonturuna bivanamwo M23 AFC, ibyo byose n'ibiganiro by'intagihe, n'ibiganiro ataco bizoshikako, naho byobera mu gihugu muriza mu Burayi n'ahandi. Ivyo narababwiye ko ataco bizopfa bishitse, ko murabiza bagiye barankurikirana mu biganiro kw'ivyo nabibabwiye. Nimba Kongo igomba amahoro, nibanze iheze na M23, nimba ifite ivyipfa na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, hanyuma bicare babiganire. Rero buriya Kongo yaremaze kwemera ibiganiro, burya nka igihugu yo kimaze kwemera ibiganiro kiba camaze kubona ko catsinzwe intambara. Rero Kongo, guverinoma ya Tshisekedi yaramaze gutsindwa intambara, kandi ni byiza yuko babibona bakabyizera. Hanyuma abandi bafite mu intambara inyungu mu ntambara yo muri Uvira, katuvuge ko ari Uburundi. Uburundi rero burya irya ntambara ya Uvira ni intambara yabo, nuwo ariko agwanira Uvira ntiyibaze ngo ariko aragwana n'ingabo za Kongo, ariko ahanini ingabo z'u Burundi
nizo ziriko zirita kuw'amazi, zita mu ziko, zigwanira gupfa no gukira kwa guverinoma Ndayishimiye. Nico gituma rero Burundi bufitemwo inyungu nini bwo kugira ngo bwite ku rutare. Ariko se ubwo Burundi buzoshobora gutsinda irya ntambara? Mu byo navuze hariho ibimenyetso byerekana ko Uburundi budashobora gutsinda irya ntambara na busa. Nubwo ngira ngo ari igitangaza Imana ikoze, Burundi ntabwo bwashobora gutsinda irya ntambara. Turavye Burundi burakenye cyane, buragowe, nta mafaranga bufite bwo kugura ibigwanisho, nta mafaranga bufise bwo gushira mu ngabo kugira ngo zigire igihagararo cyo guhangana n'abotera igihugu. Uburundi bufite indongozi navuga ko zifite ubwenge budahagije kugira ngo bashobore guhanga